kubandanya kuri wa mugambi ryasekeza ryo kubandanya duhimiriza abantu bijanye no gukoresha rimwe buno bucupa ahantu hose muherereye mubona. Turabasavye mugume mukwiragiza izino nkuru ku bantu bose yuko itariki 26 duhagarika gusaba kandi gukoresha hamwe mubana mubibona mugabo twisunga yo kwegeranya ubwo bucafu butabora hatari hahandi usanga ndanyoye ya mata ndagaterereye ngaho ngo mu gisagara ca Bujumbura kizoza kubikubura mugabo gusa tuvyiyumvemo twebwe nyene yuko umucafu ni gwanje kandi n'isuku ni gwanje. Kubijanye na point vert ku bantu baba ariko baratanga leur produit ibyo bakora muri burya bumwanya hariho certificat plastique neutre baronswa bijanye no kungene kwarakingira ibidukikije. Abo bantu bose turabasaba yuko boja mu ngiro nziza bagatanga finalité wewe urangura ivyo bintu canke uri kurakora ivyo bintu twereke finalité y'ico kintu parce que hamariho amahadabu yama yatanzwe kugira ngo ivyo bintu bihagarare. Aya mapuberi biduca biza muri ya nzira yuko dusaba n'uburongozi bw'igisagara ca Bujumbura imfuruka zose ku mabarabara agiye gukwiragizwa duhamagarira abasanzwe batora imicafu yo gutandukanya imicafu ngabo dusaba n'ubushikiranganje bw'uko bwofasha abene gihugu gutahura ico kintu buri kumwe n'ubukuru bw'isagara ca Bujumbura kijanye no gutunganya imicafu bakagira imifuko ibiri kugira ize iroroha aho mu bitora kugira ngo ntituzusekane kuza turabisanga mu makanivo ari naho wa muntu yanyatwigisha yuko iritiro imwe ya petrol iporiwa 1 km² ya superficie ya Tanganyika. Nashaka gushimira cane bivuye ku mutima ku bushikiranganje bujejwe idukikije ko nabwo arashoboye kuturonsa kibanza muri gisata citwa Obuha kijanye n'ibintu by'inyubako nabo nyene turiko turakorana kubijanye na génie de construction kijanye n'isuku tukigire gwacu kubera aho duherereye hose tumve yuko nimba mpeje kunywa amazi ndondere aho y'amasandugu ari turiko turagerageza kuyagwiza ngabo dusaba mukuru w'igisagara ca Bujumbura yuko yobandanya bahimiriza nawene yuko bashemwe vyashishwa by'ibigori canke mugabo burya buntu bw'ubusandugu ari bwo gushiramwo amacupa banyoye kugira ntidusuye kandi kuyabona ahantu hose yandagaye. Twaratanze rapport biennal kubijanye n'amadeshe tumaze gukolekta plus de 800 tonnes de plastique. Hariho n'ibindi bijanye n'aba importateur n'aba bantu bazana ibintu byabo biva mu mahanga nibyo byinshi nasanga byandagaye mu barabara baranabivuze mu mwaka wahera yuko we para promotinga icoza yuko we paraza gushira mu ngiro icoza gisubiriza ama plastique. Nsanzwe ndabizi nka mega bamenyesha makuru mwarumvise yuko ihinguriro Verundi ririko riraza bako baragerageza kuri nagura kugira ngo bize rije mu ngiro ritange amacupa afise ingaruka nziza ku magara yacu. Nibaza neza yuko kukijanye n'ivyo tumaze kurangura aha twaje tubereka ibyo ibisanzwe bivamwo mu maplastique twageze kwibabwira ngabo twavuga tutireka turabibereke naravye n'igiciro usanga igiciro kiri hasi bitandukanye n'ibiciro bijanye n'ivyisima. Shimira cane waje aserukira chambre fédérale CFCIB kubijanye n'ibintu vya la yingene bagira ama collect. Turashimira cane n'abasanzwe batora imicafu mu ma quartier kubera biri mu nzira nziza twakoranye n'amanama abajejwe igisagara ca Bujumbura.